n'ingoga gisabo cyose umwana ngorora ngororoke leta leta n'ingoga gisabo cyose umwana ngorora ngororoke abana barize ngorora ngororoke ngo bashaka amakuyano ngorora ngororoke leta leta n'ingoga gisabo cyose umwana ngorora ngororoke sabi Abantu sabi niho muri yiku muraduha bayo bandi yewe kaye muraturonderera kurya muzanye amahoro 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 tubonanye amahoro 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 mbega ibyo bintu murimo ni biki nariko ndaterera amata wari guterera ego uterera kurya baterera umupira ugaterera umupira ukawuhereza umuntu oya wari gusuka amata ku bantu oya nariko ndaterera amata kugira ngo abana baronke amakuyano banywa bashobore kuronka amavuta ego ni kugira ngo rero dushobore kuronka amavuta ngo nabivuze iki coco ni kirahuri iki citwa igisabo igisabo nico bakoresha mu guterera kandi barashobora kuvuga gukuya mu kirundi c'ukuri no gukuya ego bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanyu iteka ryacu iteka ryanje iteka ryawe Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima kaze kuri ino mbonesha kure yanyu aho tubandanya dufashanya kubaka iteka rikaba rifatiye ku mico rifatiye ku buzima bwa misi yose uyu munsi murabonye ko dutanguranye ikiganiro n'uyu mukenyezi atujanye mu mico y'u Burundi hanyuma nanje nkayoberwa gatoyi navyigirishije gatoyi ariko burya umuganugana kariho hariho aboca ku gisabo bakagitera umugere canke bakakimena batazi ibyo ari byo iryo naryo siteka ku Murundi siteka ku muntu avuka hari iwacu rero umushitsi ntakiri umushitsi kuko ino mbonesha kure ari mu bayifasha kubandanya igikorwa cayo ngira arabiyibutsa gusa kuko mugiye kuzoza muramubona naho mutomubona mu kiganiro amasanamu arashobora kuba ari inyuma ya kamera kuko uyu mugambi yarawugize gwiwe kaze muvyeyi mwidondore abariko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane nitwa Anastasia Nasitazia ego mugisha ego Nasitazia mugisha uno musi nagira ngo tubandanye ikiyago twagiranye ubwa mbere nukuri twararonse ivyiyumviro byinshi ngira ngo naco nyene tuzokigaruka ko cari ikiyago kijanye n'ibijanye n'amashuri vya kera ibijanye na concours national abatabonye ico kiganiro muje mu biganiro biri ku rubuga rwa Axia Vibes TV murashobora kukibona cari ikiyago kiryoshe cane ngira namwebwe harababakuye barababwira ko bahimbawe ego ngo harabatwenze cyane ngo kubera ko natwese concours ego muraheza muduze akajwi kugira ngo babumve ego none bakunzi ba Axia Vibes TV nibaza ko aho muri mumerewe neza ngume ndabatumirira kuguma mwagura umuryango kuko ino television ni y'abavyeyi
ingo zikiri nto, izimaze kabiri, izisumbuye, n'iy'urwaruka rwisumbuye na ruto. Iyi televiziyo ni iy'abana bakiri bato nk'uko muherutse kubibona kuri bana b'abashitsi Eline na Adrienne bari baje bava mu Bubiligi. Iyi mbonesha kure ni ya twese kuko ino si irakeneye abantu bubaka iteka ryabo n'iry'abandi. Ego none muvyeyi, reka mfatire kuri kino kiyago cacu, kuri iki gisabo nsanze muriko mbe mwavuze ngo nuguterera, mwariko muraterera amata. Biciye binyibutsa kera, si kera cane twebwe turiho, nari mfise bakuru banje biga mu mashure yo muri za interna, baza mu buruhuko bakatubwira ivyo bintu vy'ibisabo, bakatubwira iyo bagiye muri za interna ingene hari abana usanga bazi ibintu vy'imico ariko ugasanga hari n'abandi badahembera na gatoyi. Rero aho duherukira waratubwiye ko wize mu mashure ya interna hariya mu Cankuzo, ugaheza ukaja mu Ruyigi muri primaire, mwari mu Cankuzo aho muvuka. Ego nagira ngo ndababaze akabazo ka mbere, mbega mwebwe abantu mwaba muvuye novuga nti ruguru mu Cankuzo, nibaza ko hari aho twita ruguru, mbere ruguru cane. Kuko si kure gusumba mu Kirundo, mugabo sinzi igituma imisi yose iyo bavuze mu Cankuzo abantu bumva ko ari kure cane. Ego mbe harya babita mu Cendajuru hose muri Cankuzo. Iyo bashaka kuvuga ahantu kure gose urumva vyaragiye no mu mvugo kugira bavuga Inarunyonga, Samandari. Hariho abantu batazi yuko no mu Cendajuru hariho. Nibaza ko ari kubera ko hagoye gushika kubera ko Cendajuru muri kumoso depression na plaine presque, hagaca haba rero imisozi yo mu Buyogoma. Kugira umanuke mu Cendajuru uramanuka imisozi kandi nta mabarabara hari. Ego ni imvugo ngereranyo ifise ico isigura. Ego none ga nasitazi, mwabana gute muriye muri interna n'abo bantu novuga ntibari bameze nka jewe batazi ibi bintu, ko iki kintu vraiment omengo ntikiri sympathique. Ariko uvuze ko ari igisabo nkaca nibuka amayagwa umwigisha yakitwigishijeko, naciye nibuka ko ari ikintu gikomeye cane. Mbere hariho igisabo n'imvugo ngereranyo bakoresha no ku mwami, sinzi inda y'umwami umengo hari, ndibuka amayagwa menshi yatumye umenya ko igisabo ari ikintu ngombwa cane. Hariho n'umwibutso uvuga ngo aho uteretse igisabo ntuhatera ibuye. Aho uteretse igisabo ntuhatera ibuye, ngo ntawutera injishi aho yateretse igisabo. Hariho akaririmbo k'ikirundi, yateretse igisabo kirezi co mugenzi. Ego reka tuzokarondera ako karirimbo neza, ariko nashaka kugaruka aho hantu. Urabona nk'ubu ndashitse ndakubaza ibibazo novuga nti bibishe ngo uriko uraterera amatu yaterera umuntu, mbega ngo urwo runtu n'uruki? Hariho nibaza abantu bari bameze nka jewe, mwashobora guhurira kw'ishure bakabona nk'ico kintu nk'ico gisabo bakakivuga gutyo, babona amase bakayavuga uko bishakiye. Mbega abo bantu muhuye kw'ishure nashaka udufashe kumbure iyo tubitera inkuru zirashobora kuba inkuru, ariko wewe wabibayemo ko kuri Action Vibes TV dushaka kuza turinjira mu buzima, iteka rifatire ku buzima bw'ukuri abantu tuba tubayemo cyane tuba twarabayemo. Oya no sinzi ngira ngo ntaco babona kenshi
kw'ishure gusa barahura mu kigo c'ikirundi niho kenshi byakunda kubagora ibintu bijanye n'amazina ibintu bijanye n'inka yaba amase yaba ibyo bayikorera ibyo bakoresha mu guhanagura igisabo ko ntibakoresha ibyo byose wasanga rero ibintu tuvyiga mu kirundi ugasanga birabagora kuri ico kintu nibaza ko ahanini ntivyatugora kubyumvikanako kenshi ivyatugora vyaba ari ibindi vyaba ari novuga ingene umuntu yifata ingene umuntu yifata duga kw'ijambo aho byagoranira ni hehe wasanga nka twebwe nyene twakuriye ruguru kenshi wasanga umenga ducangamutse nk'abana b'Ibujumbura abana b'Ibujumbura urabona ko bari biyemera cyane twebwe natwe umenga twari dufise nk'akantu k'agakomplexi sinzi ukuntu bivuga wasanga umenga turanabatinya twabona umenga abantu twarabona nyene umenga abantu bahise yego tukabatinya twakora abanyamujumbura n'abanyamuji mwandike muri commentaire barafise n'ingene bagenda barabona tugene umunyabujumbura barafise na démarche y'Ibujumbura iyo démarche ari yagutegano sinzi ko noye bagenda nk'abarasta ego gusa nyene je nize mw'ishure y'abakobwa abo n'abakobwa mvuga n'abakobwa byarinda biboneka ku bakobwa harakana abahungu nabo abahungu ngira byari ibindi kandi nabo nyene rimwe na rimwe bakagira nk'akantu ko kumenga nyene batubona ko kumenga ntimungana muri kuri level imwe aho mwari rero mukiri imiyabaga mu nyuma ibyo byose ntiwagumye mu Ruyigi warahavuye uramanuka urabona abo hantu Ibujumbura kiretse ubuhaje za Carama jewe ncaruka yari gatoyi kuva mu Kinama ugashika ariya mu za Gatoki za quartier INSS uciye mu Ngagara za Kamenge uca mw'irohero imbere ya Rohero ugaca Buyenzi Bwiza Nyakabiga hariho Mutanga Sud ujya Mutanga Nord yaje inyuma papa yaje vuba urumva ama standing ntangana mbega aho ushikiye Ibujumbura kuko burya ibintu byagukanze ukiri muto biragusigamwa agatraumatisme hano umuntu yakwiyemeye ko aguca imbere adundika nkamwe muri abakobwa ngira hari igihe bazana n'utuvuta tw'Ibujumbura amavuta par contre twebwe twarabarusha mwarabarusha ahubwo baranadutuma kuko twebwe twari twegereye Tanzania amavuta meza ayava muri Tanzania baradutuma nitwe twabazanira ibisokozo nitwe twabazanira amavuta akandi twabazanira amasabuni bakabibatuma bakaca banabishimako ariko vreo kenshi mu buzima rero ico kintu kirakunda kuba umuntu akagukenera ko ikintu waheza kukimufasha akaca kwishimako rero nagira ngo mumaze gushika muri ubwo Bujumbura ngerageje kwibutsa muri ico gihe kuko ubu bwaragutse amakartier hariya mu za Kanyosha bariko barubaka za Kibenga zaraje kuri aeroport quartier Miroir za Carama hariko haraguka gose igisagara ego nagira ngo ushitsi Bujumbura wabibonye gute icambere cankanze n'amatara menshi hari neza vraiment ariko uramanuka ugakumenga umunsi wa mbere ndahaza hari mw'ijoro nyene ukabona ahantu hakaka amatara ego vraiment ukavuga uti handi hajya namwibura y'abavuga ego ndaza hanyuma rero nshikira muri Rohero kandi rero ndaguciremo gato burya amatara je ndibuka ko nayabonye ko jewe ndi wo muri cité amatara bagiye gushira bijya biti by'amatara biteba bijya ry'amatara yo kwibarabara byaje biteba ndibuka ko bayashize ko twaja kurara kwibarabara twaja kurara kwibarabara kuko urumva mu masite nta matara yari ahari
wasanga ari ingo nkeyi zifise amatara. Erega nta mwari mutaniye natwe. Ibyo naco turabisubirako. Uravyumva narinda guciremo gatoyi rero nayo matara yagiye araza gahoro gahoro ibyo bita ibipoto. Hari naho wasanga baje kwiba ibyo bipoto bariko barabishinga ino za Cibitoki yajaraza progressivement ni nka bijya by'amabarabara ari pave na ni projet yagiye iraza gahoro gahoro. Ego murashobora kuduga kwijambo turi kuri Action Vibes TV turiko turaganira ubuzima turi kumwe n'uyu muvyeyi twironkeye kuri Action Vibes TV azara tuganirira ubuzima bw'ukuri tuba twaragiye turabamwo aho muri kahise kugira ngo iteka ryacu rishingire no kuguhindura ibintu bitari byo tuba twaragiye turihenda ko muri kahise. Ego utirera amatara yaraguye amatara yarankanze nabona hasa neza je rero naje bamaze kuyashiraho. Ego nibaza ko hoba hariho muri 81 birashoboka. Ego hariho samatara gusa ubwa mbere ho mu nzira ni kaburimbo. Ego nayo bigera ndayibona naribaze ibarabara gisima icyo rero baho kugenda gute nkagerageza kujimagina bikansika. Ego cyane rero ndaribona Gitega ndavuga ko yani akaburimbo bavuga okay turabandanya turamanuka rero mbona amatara nyine Bujumbura aboneka cyane nibaza ko ntitayeho kuraba ndiko ndaca mu Kamenge sinitayeho kuraba ingene mu Kamenge hameze. Narabandanije turagenda turashika twashikiye muri Rohero. Aho nyene ndabona ntego vraiment Bujumbura ni heza ni buraya. Cyane hanyuma abo bantu twaje kuramutsa bo baciye bagenda muri vacances ni Mugera bari bafise inzu yabo baca aca dusiga kwa mukuru we amfite yari mu mwene mama wacu. Aca dushika asiga kwa mukuru wiwe yari ikirire nawe. Aho bose turagenda nyene tukabona ko turi buraya. Rohero Kiriri. Hanyuma rero mu nyuma uvuye mu Cankuzo nashikiye Kiriri nuko na Rohero warusimbye ama etape menshi ko nyaza ko umuntu aca abanza guhera mbe muraca mu Kayanza mu Cingozi Murambi umuntu wari kwanza guhagarara nk'Murambi gatoyi imbere yuko ukorokera muri Rohero na Kiriri. Byarashitse. Ego hanyuma rero mu nyuma turagaruka abantu baravuye muri vacances turagaruka turasubira iwabo. Hanyuma ndibuka ko baragiye baradutembereza mu Ngagara ntangura kubona bwabura yakumenga tutangura gukebwa muri yo cafe yacu wabonye iki? Wabonye iki ganasita? Nabonye amazu nkayo nahora mbona no mu Ruyigi aje muri quartier 6 niho twagiye kuramukanya. Oya quartier 6 kameme hari amablock oya amablock ntitwashitsemo twari muri ziya nzu zifatanye na quartier 4. Zijya zifatanye na quartier 4. Ego nabona ko amazu meza mugabo n'amazu mu Ruyigi yarahari nayo kuyabona nkaje. Oya kameme mu Ruyigi nibaza aho zijya nzu zari ziri bari quartier résidentiel. Ega naho ntitwabime ega hari ibintu utabuzi wowe urashika ukabona birakurokanya ukabona ni byinshi. Ego ivyo rero sinabonye uki mu Ngagara ego nivyo harasanzwe yashituye muri ni wakangutse kana sitazi ntangi Kiriri murabyumva ego ndabyumva ndabitegereye naho je ko mu Ngagara naho bahora bavuga harasanzwe. Hanyuma rero hageze gutaha twasubire tuja gutegera imodoka mu Kamenge. Imodoka zija iwacu zaba muminga muri quartier Kavumu ya quartier yegeranye na Ngagara na quartier 7. Rero niho nagize novuga bajya muri Kavumu narahabaye nibyo mugabo ngira ngo mwebwe nyene mwaba hantu reka nazitandiya kuko narahamutse ndabonye. urashobora gusanga dushe yari muri chambre à coucher imvura iguye. Oya jewe urategera ibyo ari byo. Yego ndavyumva ko amwanyagiye
donc umwana yavuye nyene kote iyo za Kirirama hatava aja kuramutsa umugenzi hariya muri site za Kinama iwacu. Hanyuma rero imvura iragwa mu gatondo, iragwa mw'ijoro. Acabwira umukompisi w'umugenzi wiwe ati ngaha ngo dushe biri muri shambura kushe. Ako karagaciyemo. Oya nanje novuga sinzi ko nobivuga mu Kirundi mugabo mu Gifaransa ngo n'abeshoke. Ari Bujumbura. Kuko nabonye ahantu hari inzu niyo nabamweje wacu rugo yarazisumba. Ntumbari. Yego nukuri. Twari dufise inzu isakaje amabati neza. Bwanje mbona inzu ziri ku bintu by'amadebe. Ingunguru basatuye bakagira amabati. Uratuvuze na sitazi uratuvuze. Aha ni Bujumbura yanjye sivyo ngira ndiko ndarota. Hanyuma nyene ndavuga bwa bundi ntidukwiye kugira complex. Bakitwiyemera. Kandi aho ntiyabuze ababa baje bava ngaho muri za kavumu. Mugabo nawe yari kubavuye ikiriri nta kamaro ko oya nta kamaro kwiyemera. Mugabo dufate ko bongo bo kwigira sinzi iwacu bavuga mu Kirundi ngo kwigira inzu z'amabuye. Kwigira inzu z'amabuye. Kwigira inzu y'amabuye nari maze kucumva. Kugukakama kutikorako. Yego ico gihe narashobashotse shokere ndibaza bwa bundi Bujumbura y'abantu babayeho nabi. Ahubwo rero nca ndabona ko hari hababaye nabi cyane kuko izo nzu jewe nazo nawe bwabone na rugo. Yego. Hanyuma kandi nkaca mbona ko nta gitoke nta murima ntibagira musi y'urugo yego canke mu mwonga nta n'urugo bafise. Umuntu ariko arateka uramubona utuntu naboneka bwa bundi wacu nta n'igisabo bagira. Bazi kugituka gusa iyo baje kw'ishure babaza ibyo bitu n'ibituga. Nta n'inka nta n'impene nta n'inkoko. Ndavuga nti bwa bundi ruguru twebwe turi muri Lix gasanzwe. Ego bakunzi turi kuri Asia Vibes TV turiko turaganira tujajura ariko